Ku munsi w'ejo abakoresha imbuga zigiye zitandukanye niho babonye itangazo ryasohotse biriko ibidodo vya RDF riri guhanahanwa ku mbuga zigiye zitandukanye ndetse ku mbuga nka zose. Umutwe w'iryo tangazo wari wishwe official statement rivuga ku buzima bwa Perezida Paul Kagame. Aho iryo tangazo ryari ryanditswe ryariko n'amatariki ko ryanditswe itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Babandanije bavuga ati igisirikare ca leta y'u Rwanda cifuje kumenyesha abaturage b'igihugu c'u Rwanda ko Perezida w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ko ubuzima bwiwe buri mu kangaratete kandi agwaye cyane. Abaturage bamaze kubona iryo tangazo bibajije ko ari byo by'ukuri vyanyavyo kuko iryo tangazo ryariko ibidodo vya RDF. Ariko mu minota mikenya RDF yari yamaze kwamagana iyo nkuru inashikiriza ko ari abantu banka igihugu c'u Rwanda bakongera bakanka umukuru w'igihugu c'u Rwanda ariwo Paul Kagame. Aribo bakomeza kuhanahana izo nkuru ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse naho biruko iryo tangazo ryahise rivuguruzwa n'igisirikare c'u Rwanda arico RDF ko ari abantu banka igihugu c'u Rwanda, ko ari za nkozi z'ikibi zanka igihugu c'u Rwanda, ndetse bakakigwaho bashirako n'ibidodo vyerekana ko RDF ariyo yasohoye iryo tangazo. Ndetse iryo tangazo bari basoje bavuga ati abaturage b'igihugu c'u Rwanda mukomeze gusenga ndetse n'inshuti zanyu muzibwire zifashe gusengera igihugu c'u Rwanda, hamwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda mukomeze kumusengera, natwe ingabo z'u Rwanda tuzaguma tubashikiriza uko biriko biragenda, kandi tubandanye tubarindira umutekano kugira ngo umutekano w'igihugu ntuze guhungabana. Kandi iryo tangazo wabona ko ari ry'ukuri nubwo ritari ryasohowe n'igisirikare ca RDF cy'igihugu c'u Rwanda, ariko ryari ryasohowe n'inkozi z'ikibi zitakunda igihugu c'u Rwanda n'abaturage b'igihugu c'u Rwanda. Ariko mu minota mikenya RDF yahise iza iriyamamagana iryo tangazo ryasohowe n'izo nkozi z'ibibi. Ribandanya rivuga ati iryo tangazo si twe twarisohoye, ni inkozi z'ikibi zahimbye izo mpapuro rirarisohora rishira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nubwo iryo tangazo ryagaragaye ku munsi w'ejo, ibi ni ibintu bimaze hafi indwi zibiri tubibona bigenda bihanahanwa ku mbuga zigiye zitandukanye, aho ureba ugasanga hari abantu benshi basanzwe banka igihugu c'u Rwanda. Garagara nyine ko basanzwe banka igihugu c'u Rwanda bakongera bakanka n'abayobozi b'igihugu c'u Rwanda. Kandi mwebwe ko hari amafoto asigaye akorwa n'abantu, amafoto akorwa na AI akafata isura y'umuntu ndetse n'ijwi ry'umuntu ukibaza ko ari wo muntu wa nyawo ariko yashikiriza ayo magambo, kumbe n'ibintu byakozwe na AI. AI nyene niyo bakoresheje ayo mavideo bahanahanye ku mbuga zigiye zitandukanye yerekana ko Perezida Paul Kagame agwaye aremvye ari mu bitaro. Babandanya bakora n'andi mafoto bagenda bandikaho bongera kati Perezida Paul Kagame yitavye Imana kandi atari ivy'ukuri. Vyari bimaze indwi zibiri biri kuvugwa n'abantu basanzwe banka igihugu c'u Rwanda ndetse batavuga rumwe ubutegetsi bw'u Rwanda. Ugiye kubiraba n'ibihugu bisanzwe bitabanye neza n'igihugu c'u Rwanda, nabo nyine hari abantu benshi bagiye barabigarukaho bagenda barabihanahana kugira ngo bakomeze kwamamaza itangazo ritari ryo, inkuru itariyo. Cane igihugu ca Kongo, itangazamakuru vyo mu gihugu ca Kongo nivyo vyagumye bisasagiza iyo nkuru, kuko murazi neza ko Kongo isanzwe itavuga rumwe n'igihugu c'u Rwanda. Aba n'abandi benshi babandanije bavuga ngo Perezida Kagame ashobora kuba yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Kandi ngira murabizi iyo abantu benshi bagumye bagaruka ku kintu kimwe, abantu baca bashaka kumenya mbese kino kintu ibiriko biravugwa n'ukuri, bitumye nuko baguma bumva ibihuha bigiye bitandukanye no ku mbuga zigiye zitandukanye, kuko vyari bimaze indwi zibiri biriko biravugwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu uyu munsi tubazaniye inkuru dukesha itangazamakuru citwa ngo ni Tarifa.Rwanda. Iki gitangazamakuru caganiriye n'abayobozi bakomeye bo mu gihugu c'u Rwanda, ndetse iki gitangazamakuru gikomeza kikanavuga ko caganira n'umuntu wa hafi mu muryango wa Perezida Paul Kagame. Batangaje rero abayobozi ba guverinoma y'u Rwanda n'ivihe, reka tuvyinjiremo neza na neza. Iki gitangazamakuru cakomeje kivuga ati abayobozi bakomeye mu gihugu c'u Rwanda bamaganye ibi bihuha bigize iminsi biriko biravugwa ku mbuga
zigiye zitandukanye. Perezida Paul Kagame kandi babandanya bemeza neza ko Perezida Paul Kagame akomeye, ari muzima, atakibazo na kimwe afise. Perezida Paul Kagame ari mu karuhuko, yafashe akaruhuko kugira ngo ashobore kuruhuka. Iki gitangazamakuru cakomeze kivuga ati ibi bisubizo bije bisubiza ibihuha bigize imisi bihanahanwa ku mbuga zigiye zitandukanye kandi bitagira n'ico bishingiyeko. Kabandanywa bikirakwizwa n'abansi b'u Rwanda n'abansi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Komeza batanga ibihuha bavuga ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aragwaye canke ashobora kuba yitavye Imana. Ariko babandanya basohora amafoto atari ya nyayo, ya mafoto akogwa na AI. Ariko nubwo biruko aya makuru yari yamaze gukwiragizwa mu bantu benshi, nubwo atakimenyetso na kimwe yarafise, iki kinyamakuru cabandanije kivuga ati umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yatangaje ko ibi ari bihuha bidafise aho bishingiye, ndetse abandanya asaba abaturage kureka kuguma babitega amatwi, imitima yabo ntigume isimba kuko Perezida Paul Kagame ni muzima, nuko gusa ari mu karuhuko. Aho bimaze gushikirizwa n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ndizera ko murose amakuru ya nyayo mutegerezwa kwizera ko ijana kwijana. Umvugo Yolande Makoro yakoresheje mu gushikiriza rino tangazo yavuze ngo mwirinde kuguma mwumviriza ano magambo canke ikintu cyo cyose gituma imitima yanyu ihagarara. Kuko sayanyayo babandanya baguma babesha abantu ati nta mpamvu n'imwe yo kubizera canke yo kwizera ayo makuru baguma bahanahana. Perezida Paul Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda nta kibazo na kimwe afise. Ndetse umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yabandanije avuga ati ntabwo ari ibintu bisanzwe byo kuvuga ko Perezida Paul Kagame agwaye aremvye. Umva zuko Perezida w'u Rwanda atakiboneka, ariko ivyo ni ibintu bisanzwe na Perezida aremerewe gufata akaruhuko. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ariwe Yolande Makoro. Cyane iyo Perezida amaze igihe akora akazi kenshi cyane k'igihugu, ndetse akazi ko hanze y'igihugu n'indani mu gihugu, tuma Perezida afata akaruhuko akaja kuruhuka. Muza mubibona igihe kimwe Perezida yakoze akazi kenshi, yasohoce igihugu, yagiye mu makungu mu ngendo z'akazi. Ati rero nawe hari igihe inyuma y'akazi kaba kakorewe ndani mu gihugu n'inyuma y'igihugu nawe aruha agafata akaruhuko. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nawe yavuze ati ni ibintu bisanzwe kubona ko Perezida nawe yanyuzamo agafata akaruhuko gatonya akaruhuka. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yakomeje avuga aha hasi ati Perezida Paul Kagame ni umuntu co kimwe n'umuntu wari we wese, nawe ajafata akaruhuka nawe, kuko nta kintu kidasanzwe kumva ko Perezida nawe afata akaruhuko. Cyo gitangazamakuru cakomeje kivuga ngo umwe mu muryango wa hafi wa Perezida w'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Iyo tuvuze n'umuntu wa hafi nawe uravyumva, ashobora kuba ari umuntu ari mu muryango wa Perezida Paul Kagame, ntabwo ari ba bantu ba kure na kure. Umuntu umwe wa hafi mu muryango wa Perezida nawe yatangaje avuga ngo Perezida Paul Kagame ko ameze neza, abaturage nibasubize umutima mu nda, nta kibazo na kimwe afise uretse ko ari mu karuhuko muri vacances. Undi Perezida Paul Kagame aracari mu nshingano ziwe zo kurongora igihugu cy'u Rwanda nka Perezida w'igihugu. Iri ni ryo tangazo twego turabamenyesha, ni nayo makuru amaze kuva mu bayobozi ba guverinoma y'u Rwanda. Inyuma yaho byari bimaze indwi zibiri bivugwa ko Perezida Paul Kagame ashobora kuba agwaye aremvye kandi cyane, ndetse n'abandi bakabandanya bavuga ngo Perezida ashobora kuba yaritavye Imana. Ko bino bintu sinubwa mbere bibaye, guhera muri 2015 hose byarigeze kuba bishikirizwa na bantu badakunda igihugu cy'u Rwanda, batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuva kera ibihuha vyamyeho, abantu bamye bavuga nabi batifuriza ineza igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe biba byavuzwe cyane, abantu benshi bacatangura kuyibaza ati ni byanyabyo, ni by'ukuri. Haciye imisi mikenya mukabona Perezida asubiye mu kazi kiwe ka misi yose. Hanini icatumye bino bihuha bizamuka bikagera kure nuko Perezida yaramaze hafi indwi zitatu atagaragara ahantu hari abantu benshi canke agaragare ku mbuga zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu bino bihuha byarose inguvu bigera kure. Uko mutigira mubona ati Perezida yahuye n'abantu runaka canke abashitsi bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu bino bihuha
twabandanije kuronka umwanya munini biravugwa ku gihe kirekire. Ndagarutse mu kanya dukomeze n'izindi nkuru. Ico no gusaba nimba we uri mushasha no gusaba gukora subscribe na like na share, nimba bitokugwa nabi ukole comment usharinge kugira dukomeze kuba umuryango wagutse, umuryango mugari.